nitwa Isabukuru nkafise 14 ans. Atelier nagiyemwe ariyo ya initiation à la robotique et à l'électronique. Icyo nakunze jewe ni robotique kwera yamfashije kumenya kungene nshaka kugama robo nshaka robo dufate isura kuza iroza nk'imodoka nashaka kuyikora jewe nyene ndafise ikungenda ikwa yamfashije kwimenya. Jewe navuga ko nakamwe ubumenyi bwinshi mu bijanye n'ikintu cy'ubuhinga bwa none ariyo technology kuko isi tuko tujamo ni ya technology. Urumva narakwemo ibintu byomfasha nka electronique ni ikintu gifasha nk'ibintu by'imodoka n'ibyo hama ndabashimye cyane gose ko nabaramyigishije ko bizomfasha bikazoza. Umva twaravye ingorane ihari mu buzima bwa none hama turagerageza kuco iyo tworohera gutorera inyishu yayo kugira iyo ngorane hafi. Hama twe twatoye yama accident routier aizo yama accident mama mwumvise misi yose abantu bagiye mu ibarabara bamwe bagapfa abandi bagira ubumuga butandukanye. Twebwe rero twashatse gutora solution iyo ngorane ariyo application wativa uri mu modoka izira kora vitesse ikora nyine utagira ugonge ukeze kugonga ikatikubarira hama igufasha gutwara muri security nyinshi. Cambe na mbeno basaba yuko baza baranstala ama pano ya vitesse yekana vitesse aho umuntu ageze ategeza gutwarira nko mu misozi bakagana ko nka 50 kugira twebite ibintu by'amasisa kuzumwanya wose. Hama niyo application twayitira Rusafe ni application izo gufasha mu gihe kwatwara ikakubwira ati vitesse ni birengeje si vyiza ikaca ibipa canke ikativuga rwose kugira ushoganya vitesse hama ushogenda mu mutekano nyinshi. Wovuga iki kuri kitab yateguye? Kitab no yishimira cyane rwose nkuko bisanzwe barafasha kongeza ubundi bumenyi. Twashimiye rero ko nabada akaryo ko kubandanya twinova ibindi bintu bishasha kandi bizodufasha mu kazoza. Ko byagenze neza gose bavyitavye ari benshi twaronse urwaruka ruvuye mu hingo yose ikatwaronse n'amashirahamwe yaserutse. Nuvuga ko urwaruka rwashoboye kwerekana ubumenyi ruzi rero turanezewe gose kandi dushimira na leta yaserutse muri bikorwa. Intumbero y'igikorwa ni kugira ngo tuheze urwaruka urubuga berekane ibyo ubumenyi bwabo. Rero ibyo bakoze bashoboye gufasha ishirahamwe nka Siskaye mu buhinga bwa none basaba bikorwa bari bahawe. Nibaza ko ayo mashiramwe yashimiye ibikorwa rwaruka kandi akaba yemeje ko agiye kuruherekeza kugira ngo ivyo bikorwa berekanye bishike mu ngiro. Rero ni vyiza gose ku gihugu, ni vyiza no ku mashirahamwe. Umwanya wari mutoya gose mugabo berekanye ko babishoboye. Igikenewe nuko tugiye kuganira n'amashirahamwe kugira ngo bashire uburyo. Urwaruka bakeneye uburyo kugira ngo ibikorwa by'inyavyo. Rero nibaza ko amashirahamwe yabishimye. Rero igisigaye nuko tuyegera tugashiramwe umugambi wo kubaherekeza kugira ngo bikoreshwe mu buryo bwiza. Akamonika yatonte imisi yose nuko urwaruka bakwiye kugwizigira. Bakwiye no kuha uburyo kuko ibi bikorwa bakora bisaba uburyo bwinshi bisaba n'umwanya. Rero nibaha umwanya urwaruka bakabaha n'ibikenewe nibaza ko Burundi ejo ari bwiza gose biciye mu buhinga bwa none. Byari ibirori byo kurangiza isabukuru tumaze mu minsi ishika 5. Rero urwaruka gwerekanye ibikorwa rwakoze muri iyo minsi eka n'amashirahamwe yizeye urwaruka yarahari kugira ngo arabe ibikorwa basavye ko vyatunganywa ubwo bwiza. Rero twasezeye mugabo tugiye kwitegura n'isabukuru y'umwakuza. Abakurikanye ivyigwa bashikije 70. Rero nibo bashoboye kuronka izo mpapuro. Cyari gikomeye nuko bashoboye kwerekana ibyo bashoboye kugira ngo tuzobandanye tubaherekeza mu buryo bwiza.